Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, mu minota 10 gusa ngira ndabereke ingene ushobora guhingura beurre d'arachide, nongera ndababwira ingene ushobora kuyikoramwo business ukironkera amafaranga, ivyo vyose ukabikora wibereye ngaho muhira iwawe. Kuri bashasha karibu ni ku Mibereho TV, aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Nuko mugume ku murongo, ndabahaye ikaze. Ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Nk'uko mubibona nakoresheje ibiyoba bikeya kubera iyo ni echantillo kugira ngo ndabereke ingene ushobora kubihingura. Ariko mu gihe wowe ufise abakiriya benshi ari business wahisemwo gukora ukaba ufise marché niniya, utegereza gukoresha ibiyoba vyinshi. Rero jewe nakoresheje ibiyoba bingana na 250 gram, amagarama 250, ni kuvuga akarobo k'ikiro c'ibiyoba. Urabicisha ku ziko ukabikaranga, ariko nta munyu ushiramwo mu gihe uri kurabikaranga. Umunyu ndaza kubereka umwanya muza kuwushiriramwo nimwabandanya muraba ino video. Ego rero urabikaranga, uhejeje kubikaranga ugakurako ibishishwa nk'uko mubibona. Time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. Not right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Since you fixed me, I'll never forget your time. Nkuko mubibona turahejeje gukurako ibishishwa kuri vya biyoba vyacu. Mu nyuma rero ca dutangura kubisya, ariko entre-temps izo ni ingredient tuza gukenera kugira ngo beurre yacu ize kuryoha cane, ize kumera neza. Turashiramwo umunyu mukeya hamwe n'ubuki, ariko ubuki ushobora kubwihoza, ariko iyo uburonse ukabushiramwo navyo ni vyiza cane, biratuma goût ya beurre yacu imera neza cane. Utangura rero gusya vya biyoba vyacu. Mugume kuri video ndaza kubereka igihe uza gushiriramwo ubuki hamwe n'uwo munyu. Mu gihe uzoba uri kurasya uraza kubona ko umenga uronse ifu y'ibiyoba, uca ubandanya ugasya, ubandanya usya, mu nyuma uraza kubona ko umenga uronse pate. Muri ico gihe uronse pate ni umwanya wo gushiramwo bwa buki hamwe na wa munyu. Kubera rero jewe nakoresheje ibiyoba bikeya, nza gukoresha akayiko kamwe k'ubuki hamwe n'akunyu gakeya, muraza kubibona muri ino video. Oh honey, if you need to cry, just come share my pillow, and rain, rain, go away. Kubifuza gukora business ya beurre d'arachide ukironkeramwo amahera, icambere na mbere reka ndababwire ama avantage arimwo. Icambere na mbere nuko ushobora gutangurira ngaho muhira iwawe, ugatangura guproduiza wibereye ngaho muhira iwawe. Iyindi avantage nuko ino beurre d'arachide ntipfa n'ingoga mu gihe uyikoze neza, ukayitekera neza,
mu dukopo tumeze neza, ntipfa n'ingoga, irashobora kumara igihe entre 6 mois et 12 mois, igihe c'amezi 6 gushika ku mwaka itarapfa, mu gihe iba ipfundikiye neza. Mu gihe naho umukiriya yayiguze akayipfundura akayikoresha imara 3 mois. Urumva ni avantage ikomeye cyane. Rero mu gihe abakiriya bakumenyereye donc urashobora gukoramo agafaranga kaboneka, hama ukarondera ikibanza kiri public bakaza baragusangaho ugashiraho amaproduit yawe. Ikindi naco urashobora kurondera amasoko mu supermarché, mu alimentation, ukaza urabaha. Urumva ko ni business imeze neza cyane. Ikindi naco ikibazo ca mixer, murabona ko ako kantu ni gato cyane, nako nakoresheje kugira ngo ndabereke ingene ushobora kuyikora. Ariko nimba uri serieux cyangwa uri serieuse ushaka gutangura iyo business, hariho imashini yabigenewe ishobora gukora beurre nyinshi kandi mu mwanya muto. Kuba ari interesse rero, ukaba wifuza kubikora, ndaza gushiraho nimero yanje ya telefone ya WhatsApp muri description y'ino video, nongere ndayishire muri commentaire ya mbere muza kubona. Nimero yanje ndaza kuyishira no muri commentaire ya mbere muza kubona kuri ino video. Hanyuma wifuza gukora ino business, ndaza kuguha amadetaye yose wifuza. Ushaka kumenya ingene ushobora kuronka iyo mashini ikora beurre nyinshi mu mwanya muto, ushaka kumenya ingene ushobora kuronka amambalage meza, ushaka kumenya ingene ushobora kuronka ama etiquette meza, ivyo byose murashobora kunsanga muri WhatsApp. Ariko notebye hariko minervale, muratanga minervale, ariko si amahera menshi cyane, ni $5 gusa. Amadolari 5 ndakubwira ingene uyandiha, hanyuma ndakubwira les détails ingene ushobora kubikora. Sinovuga byinshi, abari interesse gusa muraza kunsanga muri WhatsApp, byinshi turabivugana. Murabona ko twahejeje gusya. Nizere ko mwabonye igihe twashiriyemwo ubuki hamwe n'umunyu. Murabona ko duhejeje, kandi murabona ko beurre yacu isa neza cyane, irasa neza cyane kandi iraryoshe, ifise gu nziza cyane. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwamaze muraba ino video. Kuri bashasha, hano ni ku Mibereho TV, aho twiga utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Fyondaho hepfo handitse ijambo subscribe canke s'abonner, uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko. Ako kazogufasha kubona notification kuri telefone yawe igihe cyose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Reka ndabasezere, naho mu kiganiro kizokurikira.